Bakunzi bacano umuco w'ijambo tabahaye ikaze aho muri hose ndizera ko mumeze neza, ndizera ko mugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu c'uyu munsi, reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icubahiro Mwami, mu izina rya Yesu urabereye gushima. Imana aho ugejeje ukora, turagushimiye mu buzima bwacu. Imana turagushimiye kandi tugushimiye ko hari byinshi biri imbere, ko hari imigambi myiza witeguye kutugirira. Senge buri muntu wese mwana Imana reka dukurikirana muri kano kanya, mu izina rya Yesu mugirire neza Mwami, mugenderere mu wawe amusange mu izina rya Yesu. Umuyera avugane nawe, mwigishe mutaho. Sinze kugira ngo Uwiteka Imana ubandanye gufungura imiryango mu buzima bwiwe, ubandanye kumugirira neza, Imana ubandanye kureba amashima mu mutima wiwe. Urakoze ukuri Imana ufitiye imigambi myiza, ivyiyumviro vyiza. Ishimwe n'icubahiro ni ivyawe, bisavye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu nashimwe. Kumbure n'ubwa mbere kurikirana ibiganiro byacu, amazina nitwa David Nitunga, izina ry'umurimo nk'abandi Bishop, akaba ari jewe nkunda kubana namwe ibiganiro bya misi yose, yaba ari vya video canke ivyo gusomera hamwe Bibiliya. Yesu nashimwe. Rero kugira ngo nguhimirize ukore sabone nimba utarayikora, kugira ngo uzure abana natwe mu biganiro vyacu. Ibiganiro biriko birafasha abantu benshi. Yesu nashimwe. Cano yacu n'ibiganiro vyacu bishingiye kuri Zaburi 119 umurongo 105. Yesu nashimwe. Nimba utarasoma iyo Zaburi, uhimirize kuyisoma kuko iragufasha cane. Yesu nashimwe. Muri ubu buzima turimo by'ukuri turakeneye ijambo ry'Imana, kandi turakeneye kurigira ubuzima ritubere mu by'ukuri umuco mu bintu byose. Kurya umubiri udashobora kubaho atavyo kurya, mu by'ukuri niko n'impwemu yawe idashobora kubaho atajambo ry'Imana. Nimba rero utagaburira impwemu yawe ijambo ry'Imana, hari ibindi yigaburira, kandi ivyo yigaburira bizokwica. Yesu nashimwe. Reka nshimire abantu mwese mubandanya postinga amalinki yacu, amagurupe yanyu canke amagurupe murimo ku masitati yanyu ndetse n'amafacebook. Imana ibaho umugisha. Vy'ukuri turabashimiye. Yesu nashimwe. Turabashimiye cane. Rero ca gihe kirageze, murazi yuko tumaze igihe kinini tubabwira ishuri rigiye gutangura, ishuri rizohuza amahanga atandukanye, abanyeshuri bava mu mihingo itandukanye y'isi, bafise umutima by'ukuri wo kwiga, wo kumenya Imana, bayimenyekanishe. Yesu nashimwe. Ishuri rizomara indwi 15, ikaba rigiye gutangura itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Hama tukaba turiko turahimiriza abantu bashaka kwiga iryo shuri kugira ngo biyandikishe. Ngaho batwandikire kuri email canke kuri WhatsApp, tubarungikire impapuro zo kuzuza, kuko imyiteguro natwe irabandanya kugira ngo twitegurire kwakira abo bantu. Yesu nashimwe. Rero nimba ufise umuhamagaro by'ukuri wo gukorera Imana, wo gukorera Imana mu mahanga atandukanye, mu buzima butandukanye, iryo shuri rigutangiye, ntirigucike kabisa. Yesu nashimwe. Ahubwo unyaragase kugira ubanza utegurwe, uzugenda aho hantu hose Imana izogutuma, ariko hari ico wabitse mu mutima wawe. Dawidi yaravuze neza ngo nazigamye ijambo yawe mu mutima wanje kugira ngo
tudacumura. Rero twebwe turiga ijambo ry'Imana kugira ngo tudacumura ku Mana gusa, ahubwo ni ukugira ngo tugire imigenderanire n'Imana ishitse, hama twitondere amabwirizwa y'Imana, hama Kristo ari muri twebwe atangure kuboneka mu bandi, abandi babona Imana muri twebwe. Yesu ntashimye. Rero nuko bimeze, ni munyaragase. Umuntu wese yifuza kwiga iryo shuri arahawe kazi. Waba utumva icongereza, hariho uko twogufasha, urashobora kwiyandikisha, kandi nawe utacumva neza n'amahirwe yawe yo kukimenya, kuko uzoba uri kurabana unakorana n'abantu bavuga ururimi gusa. Rero ntimwitinye, murahawe kaze mwese. Yesu nashimwe. Uyu munsi igiye kurabira hamwe ijambo rihindura ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Imana iravugana nawe. Imana iravugana nawe iti ntutinye. Ibintu byose bacuze cyane bateguye kugira ngo bakugwanye, nta na kimwe bizogutwara. Ibi si amajambo nivugiye, ni ijambo ry'Imana, ni iry'Imana yikuriye mu kanwa kayo. Yesu nashimwe. Ariko mu by'ukuri impamvu dukeneye ijambo ry'Imana, kumenya ijambo ry'Imana, dukeneye kwiga ijambo ry'Imana. Dukeneye kwiga ijambo ry'Imana, dutahure icyo Imana yavuze cyangwa yavuganye natwe, tumenye n'amasezerano Imana yaduhaye. Nimba kwizera bisigura ko kwizera ari kudakekeranya yuko ibyo wizigiye uzobibona, rero turakwiye kwizera tukizigira tudakekeranya yuko amajambo Imana yavuze ari ay'ukuri, kandi ayo majambo tugaca tuyashira mu buzima bwacu, ntagume hariya yabitse muri Bibiliya gusa. No, uyu munsi ingorane duhura nazo mu madini, muri communauté, ni kubera abantu benshi bariko barigisha abantu, bigisha bakinisha amarangamutima y'abantu. Umuntu arazi yuko ufise ikibazo. Mu by'ukuri nimba ndarota indoto mbi, we kuza kumbwira ngo ndabona wowe urarota indoto mbi, ivyo nibisanzwe kuri jewe, kuko ivyo ni ibintu usanzwe nzi. Ahubwo ndakeneye ikindi kintu gishasha, ahubwo kiza gitandukanye n'ivyo ndimo, kinyereka by'ukuri inyishu y'ikibazo fise. Yesu nashimwe. Rero kuza kumbwira ngo wewe ngo uva muri uyu muryango aha naha, ngo wewe wabaye muri ubwo buzima, ntaco bimaze, ntaco bimbwiye. Ivyo ni gukinisha amarangamutima y'umuntu, kuko uwo muntu uri kurabibwira asanzwe abizi, asanzwe azi yava, asanzwe azi ubuzima bayemwo, we warabizi. Ahubwo zumubwira ikindi kintu gitandukanye n'ubwo buzima arimo. Yesu nashimwe. Gukinisha amarangamutima y'umuntu, ubwo nibwo butumwa buri mu madini. Kugira ubohoke zana ibi, kubera wumvise gusa akubwiye kuva ahantu runaka kurota nabi, ko hari umuntu yaguhemukiye ibi n'ibi, bigatuma winjira mu bwobo wewe kuwikuramwo ari kibazo. Ariyo mpamvu abantu benshi baca babizera ngo kubera aja avuga ibi bintu, uyu ni umukozi w'Imana. Ariko mwibuke yuko n'abadayimoni bavuga. Abadayimoni bararondora umuntu neza. Abadayimoni bararondora umuntu neza. Umuntu yagiye gusenga yuzuye ivyaha, arasenga umuriro, hamagaza imiriro ngo niturire iyo miriro. Abadayimoni baramwitegereza, baramuraba bati ariko nta n'isoni, nawe urashobora guteranura akanwa kawe ngo uriko uratwirukana wewe, uzi n'ivyo ejo wari urimo.
kandi udahagaritse. Byose turabivuga, abantu bari ngaha bose babimenye. Tukubikiye akabanga. Cyabaye wa muntu yagize gute, yaciye yisoza aragenda. Rero nagira ngo ndakubwire, mu by'ukuri abadayimoni bararondora, kuko ivyo wakoze, ubuzima wabayemo, abadayimoni barabuzi. Ubuzima waciyemwo, nimba ari izo za karande n'ibindi byose utarakizwa, abadayimoni barabizi, kuko nibo bari barakuboshe, nibo bagukoresha. Rero nta gishasha kirimo, nta gishasha kirimo, nta gishasha kirimo. Mu by'ukuri abo bantu byaba bakiza indwara by'ukuri, reka tube dukoresha ubwenge bwacu. Ni muri aba bantu baba buzuye mu bitaro, ni muri aba bantu babuze n'amafaranga yo kuriha mu bitaro ukuntu wangana. None ni kubera iki bobo misi yose ubona bavugira hariya ku gatuti aho baba bahagaze mu madini, ariho bavugira gusa, ariko ntubone ngo nimuhamagara abagwayi baze ngaha, nimuzana abo bagwayi ngaha. Ariko mu by'ukuri kubona umuntu arateye intambwe ati Imana yarampaye imbaraga, Imana yarampaye ububasha n'ubushobozi bwo gukiza indwara, kuwo muntu adahaguruka avuga ati reka ngende mu bitaro sengera abo bantu, kwizo mbaraga baba bazikeneye zibakiza. Raba Yesu ikintu yakoze, Yesu ntiyigeze ahamagara abantu, Yesu ntiyigeze ahamagara abantu, Yesu yaragenda akabasanga. Kandi Yesu nta bitangaza na bimwe yigeze akora kugira ngo abantu bamubone yiyerekane. Ariko ibitangaza biriko birakorwa uyu munsi nivyo kwiyerekana gusa, kugira babone yuko umuntu yuzuye imbaraga z'Imana. Ariko Imana suko ikora, my friend, nukuri Imana suko ikora. Nimba Yesu yaravuze muri Matayo ngo niwagenda gusenga winyegetse, niwagenda gusenga uze winyegetse mu cumba cawe haruguru, usengere mu mpisho, so abonera mu mpisho azokwishurira mu mpisho. None Yesu yaba ashaka kwiyerekana ntiyari kuvuga amajambo. Yesu byari vyoroshe yuko yandika abantu, ahamagaza abantu ati nimukora amaposta mu posting ngiye guca hana, ariko uraba ubuzima bwiwe n'ivyo yakora byose. Nta muntu n'umwe yemerera ngo genda ubwira abantu ko ari je nabikoze. No, yagira ati ceceka, ntihagire umuntu n'umwe mubwira ivyo nabakoreye. Ariko uyu munsi ibintu biriko biraba, bambone, banyemereye, isi menye, banyemereye karije nkomeye, karije ndi uwa mbere, karije nkora ibitangaza, karije mu profete, karije wiki, karije w'ibinabiriya byose. Birababaje kugira ngo baronke abantu gusa, baronke abantu babiruka inyuma kugira babone gukinisha amarangamutima yabo. Ngira ngo ndakubwire, intebe y'ivyiza n'ibibi iri ngaho mu marangamutima. Niyo mpamvu kenshi igihe uhubutse ugakora ikintu gishingiye ku marangamutima kitaguhira. Niyo mpamvu iyo wibeshe tugatonya ugakora ikintu gishingiye ku marangamutima kikubabaza kandi cyane. Amarangamutima mu bantu bariko barakinisha abantu amarangamutima yabo. Ubwo butumwa rero sibwo bukenewe. Abantu barakeneye inyigisho z'ukuri, Yesu nashimwe. Abantu barakeneye inyigisho z'ukuri, barakeneye kumenya Yesu Kristo wa nyawe, Yesu nashimwe. Apana Yesu Kristo
Yesu nashimwa, pana Yesu Kristo abereka ivyo bitangaza ngo ivyo bitangaza, kuko mu by'ukuri uwo Yesu Kristo bababwira mbese muzi gute kari Yesu Kristo yapfuye akazuka. Kuko uyu munsi abadayimoni ntibatinya gukora ibitangaza nabo mu izina rya Yesu. Ndaguha akarorero, wewe urafise abantu wowe uzi benshi cyane, abantu benshi wowe uzi bitwa bande ba Yesu, barahari. Abantu benshi bitwa bande, bitwa ba Yesu, barahari. Ndazi yuko ubafise, ndazi yuko bazi barenze umwe canke babiri. Nuko gusa duhindura ururimi tukabita canke tukabahamagara mu iryo zina biciye mu rundi rurimi atari Kirundi canke Kinyarwanda, tukabahamagara mu Gifaransa canke mu Congereza, ariko ninde? Ni Yesu. Tuve muri abo bonyene turabe muri Bibiliya, hari benshi. Niyo mpamvu dukwiye gusoma ijambo ry'Imana, niyo mpamvu dukwiye gusoma ijambo ry'Imana kandi ijambo, niyo mpamvu dukwiye kwigisha abantu neza ijambo ry'Imana. Impamvu abantu benshi batabashimiriza gusoma ijambo ry'Imana ni ukugira ngo mutazomenya byinshi hama mubone yuko ivyo babigisha atari vyo, hama mubave inyuma. Yesu nashimwe, kuko umaze kumenya ukuri uca widegemvya. Ariko bashaka buri gihe ko baguma babahetse muri mu mugongo wabo, bakinisha amarangamutima yanyu ivyo murimo vyose. Yesu nashimwe, bakinisha gusa amarangamutima yanyu. Ariko ni vyiza yuko musoma ijambo ry'Imana. Ni vyiza yuko musoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Niwarihindura ubuzima rizokubera ubuzima, ariko niwashira amarangamutima yawe kuguma wiruka inyuma y'abantu uzoroha kandi bizokubera bibi. Yesu nashimwe, uzoroha kuko uri kwiruka inyuma y'umwana w'umuntu. Nimba vy'ukuri ukeneye igitangaza ni ahantu na hamwe igitangaza uzogikura uretse kuri Kristo. Rero wewe ntumere nk'abo bantu bakurikira ibitangaza, ahubwo ukurikire Yesu. Yesu ntiyari afise abigishwa biwe bonyene 12, no. Kandi Yesu ibi nabo vyigeze kuba, hari abantu bakurikira Yesu bakeneye amaprofi gusa, baza kumukura kikate nayo yabaje inda zihaje hama bigiye. Ariko mu vy'ukuri batakurikiye Yesu, ku buryo umunsi umwe bamuvuyeko atanguye kubabwira ko ari we mukate w'ubuzima, umurya wese atazopfa. Abantu baramuraba bati, uyu muhungu vipi? Raba uyu muhungu ibintu atanguye, kabona twoje ujya mubiri wiwe niki? Ko bari abanyamubiri ntibabitahuye, abanyamwuka babitahuye. Wumva ukuntu baciye bavuga, bose baragiye bamaze kugenda, hasigara gusa nde? Abigishwa biwe. Yesu arabaza, ese namwe muragomba kugenda nk'abari? Muragomba kwigira? Ariko Petero aramubwira ati, mbega mwami twoguheba tukajayo? Kari wewe ufise amajambo y'ubuzima. Mu yandi majambo, kwari wewe ufise umukate w'ubuzima, kwari wewe umukate w'ubuzima.
Yesu nashimwe. Hese aranezerwa kuko bari bamaze guhishurirwa uwo Yesu ari. Yesu nashimwe. Rero ijambo ry'Imana dukwiye kurishira mu buzima bwacu, turikure mu bitabo, turikure mu bitabo, ribe mu buzima bwacu, ribe mu mitima yacu. Nimba uhuye n'ikibazo n'ingorane n'imwe ikintu icyo ari cyo cyose urimo, wibuke Bibiliya. Tihanditse uko Imana yaduhaye amasezerano aya n'aya n'aya. Ariko uyu munsi urashobora kuvugisha umuntu ukamaza ati mbega isezerano wowe ufise n'Imana nini. Ndacova kubwiye ati Imana yaransezeraniye ko zogenda muri Amerika. Imana yaransezeraniye ko zogenda hehe ahantu hariya. Imana yaransezeraniye ko izompa imodoka. Imana yaransezeraniye ibi na biriya. Imana yaransezeraniye ibi n'ibi. Ukaraba ukumirwa. Ariko ntiyibaze muri iyo Amerika hari iki. Muri Amerika hari iki. Muze mubwire abantu kenshi b'abagenzi b'iwanyu bari hanze muri izo za Amerika. Umutelefone canke umubwira yifotore ari kunza abantu, ari iruhande y'inzu abaye murabe. Benshi barirukira hariya ariko ntibazi ubuzima buri hariya. Kubera iki abantu benshi bari muri Amerika ubona bifotoje bagiye ahantu hatandukanye nko muri ville, ariko vy'ukuri kugira ngo bafotore inzu bakwereke inzu baba babayemo canke ibyo barimo, ni bake babikora. Ariko uze wibaze ni kubera iki. Rero mu by'ukuri nimba Imana ifise gahunda yo gutwara muri Amerika n'igikorwa runaka, izo bigusezeranya. Ariko amasezerano Imana yaduhaye sayo y'amamodoka, sayo y'amazu. Yewe ni mwe maso n'abo bantu baguma bahanura ngo cakira amazu, cakira ibi na biriya amamodoka, kumbure ni na vyinshi vyabaye kuri wewe canke abantu benshi baguhanuye, ariko uyu munsi nturabironka. Kuko ayo majambo birigo baduhanurira siko vy'ukuri abavuye ku Mana. Mutandukanye ijambo riba rivuye ku Mana n'ijambo riba rivuye ku Mana w'umuntu. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu dukeneye ijambo ry'Imana. Cyangwa ndakubwiza ukuri, ivyo ukora vyose ubuzima bagiyemo, shingira ku ijambo ry'Imana. Iyo turiko turavuga ibintu atari ibintu vy'amakomeye byo kubiba, namure kubabwira ngo ndabona ngo ibi n'ibi Imana irambuye, suko tutabizi, suko tutabishoboye. Kuza ngahagarara mu iteraniro rinini canke muri eglise avuga ati hari umuntu afise umutwe ngaha kuri iki gihande cy'iburyo, ni ibintu vyoroshe. Mubwo rusengero rwose ntihabuzemo umuntu ameze uko. Ngo numva ngo hari umuntu ariko arababara ukuguru kw'iburyo canke ukuboko kw'iburyo, mubwo rusengero rwose uwo muntu ntashobora kuba. Ndabona ngo hari umuntu ngo arararota gw'indoto ngo bamusambanya ukuntu mu rusengero rwose abantu ntashobora kubura, ndetse apana umwe, benshi kabisa, benshi cyane. Ngo ndabona ngo hari umuntu ngo umugabo wiwe ngo bitagenda neza mu rusengero, abantu ntibazobura. Yesu nashimwe. Turakeneye ijambo ry'Imana kugira ngo ritwereke ukuri, ritumurikire mu buzima bwacu. Ibi Imana irabizi, Imana yarabimenye, iramenya yuko isi Satani akiyikorokera yaciye ijya mu kaga. Satani yaciye agerageza gufata canke gutera zina umwana w'umuntu amuremamo imbuto y'iki yica. Uyu munsi niyo mpamvu buri muntu wese aba afise kamere yica. Rero kamere y'icyaha nta cyiza kiva kuri iyo
kamere. Ariko Imana ishimwe yaciye izana Yesu kugira ngo iyo mbuto yatewe irandurwe. Kimwe cyatubuza kugira imigenderanire n'Imana, Yesu acaraza kugikura kugira ngo dusubire tugire imigenderanire n'Imana, ushobore kuba umwana w'Imana, uhamagara Imana data cyangwa papa. Byose biterwa n'indimi, ariko nta handi ni muri Kristo Yesu biboneke. Ariko ibyo bimaze kuba, ntiwibaze ko abantu bose ariko baciye baba abana b'Imana. Oya, ni bake bajya bakiriye Yesu. Yohana 3:16, abakiriye Yesu nibo babaye abana b'Imana. Bisigure ngo nimba hari abana b'Imana, hari abana ubundi bande na Satani. Karorero, murabona muri rusange perezida ni Sebarundi, niko biri. Ariko mu by'ukuri hari abana biwe b'amaraso afise. Ujya tumwita Sebarundi kubera ari wabahagarariye u Burundi, kubera bari barongoye u Burundi. Ariko mu by'ukuri harafise abana biwe b'amaraso. Yesu nashimwe. Rero abantu bose abantu b'Imana, ariko hari abana b'Imana. Yesu nashimwe. Rero abana b'Imana ahantu bari bafise n'umugabane, bafise n'ubuzima bwabo, bafise mbese inyungu zishi mu Mana. Kandi n'abana ba Satani aho bari nabone barafise ibihembo byabo. Rero impamvu gumubona ibibi uyu munsi biriko biraba, nagira ngo mutahure iki kintu. Impamvu gumubona ibibi byinshi biriko biraba, kuvuga ngo ni Satani ngo aza yambaye uyu mubiri akagutera, no. Kandi nibitangaza canke n'ikintu cizo haje uvuga ati ni Imana kwari bikoze. Sukubona umumarayika aje akagukorera ikintu neza, akakugirira ibintu biriya kuburyo utangara ukavuga ati ni Imana, no. Ahubwo Imana ikoresha umuntu. Urakoze kumva ijambo rivuga ngo Imana iba mu bantu. Nimba urizi umenye yuko na Satani aba mu bantu. Rero Satani arakoresha abo bantu bari hafi yawe canke n'abari kure yawe. Uko biri kose Satani akoresha umuntu. Rero uwo muntu agaca agira gute, akakwata akagutera wewe nk'umwana w'Imana mu nzira zitandukanye. Tutibagiye yuko abadayimoni bambara umubiri, yes, kandi n'abamarayika barambara umubiri, ivyo twese turabizi. Ariko kenshi abantu badutera, abantu ukuntu Satani atugwanya aca mu bantu bari hafi yacu, abantu tubonesha amaso, abantu bafise inyama n'umubiri, amaraso. Yesu nashimwe. Abantu bambaye inyama n'amaraso nibo Satani acamo. Kandi n'Imana kenshi turiko turayibona mu buzima bwacu, mu by'ukuri tuyibona iriko iratuma bantu bambaye umubiri n'amaraso. Yesu nashimwe. Uretse ku rundi rugezo ruba ari runini, Imana ikwiyereka mu buryo budasanzwe kandi uri wenyine. Ndavuga nko mu kwerekwa, nko mu iyerekwa, cyane ugahura n'umumarayika. Yesu nashimwe akakwiyereka muri ubwo buryo. Nimba bimeze uko, umenye ko na Satani yiyereka abandi bantu. Hari abantu bahura n'amajini, abo bobo baba bageze ku rundi rugezo rumwe. Kandi mu by'ukuri hari n'abandi bahura n'amajini ku rwego rutangaje, abadayimoni. Yesu nashimwe. Rero aho urumva ubu utari umuntu ugisanzwe ukira agapeti, haba ari mu byaha canke mu kwizera. Kandi n'ubundi bitegwa n'icyo Imana igomba
kugutuma nimba ikwigeretse muri ubwo buryo, kandi na Satani akwiyereka hari impamvu runaka agufitiye. Nagira ngo mumenye buri gihe ko Satani agenda agira kopi y'ibintu vy'Imana. Niyo mpamvu rya jambo rica rivuga ngo Satani aragerageza kihindura marayika w'iki w'umuco, ngo kugira yovye n'intore z'Imana nimba bishoboka, kugira ngo azimize abantu bizera nimba bishoboka, abana b'Imana bazimize. Yesu nashimwe. Rero dushima Imana ko yaduhaye isezerano rimwe. Iri sezerano ariryo nifuza mu by'ukuri yuko ubamwo kandi urigenderemo, ni ryawe ni ryanje, si ry'undi muntu, si ryo kuguma ngaha muri iki gitabo. Mu gihe wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, we wahindutse umwasi n'isi, wahindutse umwasi n'isi. Niyo mpamvu isi itigera iguha amahoro, kuko isi ntishobora kuguha amahoro, wewe nturi uw'isi. Ariko ni waba uri uw'isi, isi izoguha amahoro, kuko isi izoba iriko irakunda icayo. Yesu nashimwe. Ariko nimba ubona isi iriko irakugwanya, umenye yuko wewe utari uw'isi, kandi niwe wabona uri kurabaho mu buzima butarimo ingorane, butarimo n'ikigeragezo na kimwe, uze wicare hasi ubanza wumvire mu by'ukuri jewe ndacyakijijwe, by'ukuri ndacyasenga Imana. Akajambo nkunda gukoresha soft life, ubuzima bworoshe. Yesu nashimwe. Ni waba ubona ufise soft life, uze wicare, uze wicare, sit down and think. Nimba ugikijijwe, wibaze ko ugikijijwe by'ukuri, kuko isi ijoro n'umurango ibiriko iraronera abana b'Imana ngo ibarwanye. Ariko siniko nakubwira ibi ngo ugire ubwoba, ahubwo kugira umenye uwo ari we, umenye n'amasezerano Imana yaguhaye, umenye ukuntu nahagarara ku buryo igitero kije utarira ngo bimeze gute birarangiye. No, suko bimeze. Yesu nashimwe, suko bimeze. Si wowe wigwanirira. Ivyo vyo kurira no gutaka n'ibindi biba mu gihe utazi uriwe, utazi ubasha n'ubushobozi ufise. Niyo mpamvu ukwiye kuva mu nyigisho z'amarangamutima, mukiga ijambo ry'Imana ribabohora, ribakiza. Ijambo ry'Imana ribakiza rikababohora. Iryo ni ryo jambo mukeneye, pana amajambo y'amarangamutima. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Imana yaramenye yuko igisurimo ari urugamba, kandi urugamba wowe udashobora kugira gute kugwana uheze. Imana irazi yuko Satani yateguye ingabo nyinshi zo kugwanya mu buzima bwawe. Urabe kuva ukivuka ingwano waciyemo. Imana irabizi. Imana irazi yuko hateguwe ibikoresho byinshi, hacuzwe ibintu byinshi byo kugwanya. Imana irabizi. Ariko Imana yaciye ivuga, Imana ikiguha isezerano rivuga, dusanga muri Yesaya 54 ku murongo wa 17, havuga ngo ntaco kugwanisha bacuriye kukugwanya kizogira ico kimara ku buzima bwawe wewe uri kurankurikira. Imana iravuganye nawe ngo ntaco abansi bawe bacuriye kugwanisha kugira ngo bakikugwanishe wewe kizogira ico kimara mu izina rya Yesu Kristo. Iri ni isezerano Imana yaguhaye wewe, iri urifate uribike. Mu gihe Satani azoba hagurutse kugwanya, wibukire ijambo ngeti Satani uribesha, ntacacuriwe kungwanya jewe
kizogira ico kintu, aho uzoba uriko urakoresha ububasha n'ubushobozi Imana yaguhaye kandi uzoba uhagaze mu isezerano ryawe. Niwahagarara mwuko, Imana ntizokwirengagiza. Imana izogutabara, Imana izokurwanira. Kuko abantu benshi dufise uyu munsi bameze nk'abasirikare batazi kurwanisha inkoho. Ariko inkoho uyifise utazi kwikoresha, umwasi azogutinya gute? Umwasi ntashobora kugutinya kubera ufise inkoho utazi kwikoresha, azokwica. Ntaco kurwanisha bacuriye, kukugwanya kizogira ico kimara. Ivyo uvyumva. Iki ni kindi ca kabiri, mu gihe wumva abantu bariko baragutuka, Yesu nashimwe. Abantu bariko barakuvuga nabi, abantu bariko barakwiyumvira nabi, bagenda bakubeshera, bavuga ibintu biriya, uyu murongo n'ubundi ubumenye, ubushire mu mutwe, wumva ukuntu haca havuga ngo kandi ururimi rwose ruzohagurukira kukuburanya uzorutsinda. Yesu nashimwe. Ururimi rwose ruzoguhagurukira kukuburanya canke kukuvuga nabi uzorutsinda. Yesu nashimwe. Aya n'amasezerano abana b'Imana bakwiye kumenya. Yesu nashimwe. By'ukuri birababaje nk'umwana w'Imana batazi nk'iri jambo, ariko ugasanga arafise n'urubanza. Reka tuvuge urubanza, ariko ararondera abantu ngo baze bamubere ivyabona, ugasanga uriko uranabaha na ruswa kugira ngo abo bantu baze kukuvugira neza. Ivyo ni ibintu bibabaje, kuko Imana tayari yaramaze gushira isezerano ngaha. We wihagararire mu kuri gusa, wizere Imana yiwawe, kuko ukuri guca mu ziko ntigusha. Yesu nashimwe. Ukuri guca mu ziko ntikwigera gusha. Rero Imana yaraguhaye isezerano rivuga ngo ururimi rwose ruzohaguruka kugwanya wewe uri kurankurikira, uzorutsinda, kuko si wewe, ni Imana. Uzorutsinda. Wumve neza iri jambo ukuntu Imana yaciye iritsindagira, ngo ivyo ni wo mwandu w'abasavyi banje, jewe Uhoraho, kandi uko niko kugororoka kwabo, kwanduruka kuri jewe. Yesu nashimwe. Ni jewe Uhoraho bivuze. N'Uhoraho bivuze, apana jewe David. No, si jewe David ndabivuze. Reka nsome uyu murongo kugira n'ubundi utahure neza wose ntahagaze. Ntaco kukugwanisha bacuriye kukugwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzohagurukira kukuburanya uzorutsinda. Ivyo nivyo mwandu w'abasavyi banje, jewe Uhoraho, kandi uko niko kugororoka kwabo kwanduruka kuri jewe, ni jewe Uhoraho bivuze. Nimba uzi ko kugororoka kwawe kwanduruka kuhoraho Imana, iri sezerano ni iry'iwawe, si ryo kuguma ngaha mu bitaro gusa, sorry, mu bitabo. Iri sezerano Imana yarishize ngaha kugira ngo wewe rigukorere uri kurankurikirana, apana kuguma hariya mu bitabo gusa, apana kuguma hehe mu bitabo hariya. No, Yesu nashimwe. Iri sezerano Imana yarishize ngaha kugira ngo wewe uribemwo kandi urigendereremo. Rero nahawe numere nk'umusoda atazi gukoresha inkoho, ahubwo umere nk'umusoda yakoze imyimenyerezo akayiheza, hama ari sniper, umuntu adahusha. Yesu nashimwe, kuko aya majambo nayo kuri kandi nayo kwisego. Niyo mpamvu rero mukeneye kwigisha ijambo ry'Imana. Nibigutangaze ko ushobora gukurikirana kino kiganiro ntunagiheze kubera ata komedi zirimo,
kuko ataki ariko ndakina n'amarangamutima yiwawe, ariko ndiko ndakubaka kugira ngo ubeho widegembya, umenye ukuri, utirigura hamagara uhura n'agatero uhamagara ngo bishop urihe nsengera, pastor arihe nsengera, profete gute, ariko mu by'ukuri twimenye abakristo bitahura bari bo. Yesu nashimwe. Ibi ni ibintu biri ngaha ku bwawe, aya masezerano ari ngaha. Imana ntiyagusezeraniye ngaha ngo ugiye muri Amerika n'ibindi na biriya, kubamaraya n'ibisuma, abicanyi n'abandi bose birirwa baragendayo. Yesu nashimwe. Abanyabyaha benshi birirwa baragenda hariya, ariko nta masezerano y'Imana akomeye kuruta aya. Yesu nashimwe. Aya niyo masezerano y'Imana ubuzima bwacu, kuko kuja muri Amerika si bitangaza, kuja ngaha kuri iyi si ni ibintu bisanzwe, kugendera mu madege si bitangaza. Igitangaza no kubona abana b'Imana bariko barahinduka, bakizwa, bamenya Kristo w'ukuri. Yesu nashimwe. Kandi aya majambo Imana ntiyayavuze gusa ngaho ngo yate, no, Imana ni umwizigirwa, irinda ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Yesu nashimwe. Yesaya 55 ku murongo w'10 haca havuga ngute: nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubivyi imbuto, n'ugikamuha ivyo kurya. Umurongo w'11: uku niko ijambo ry'Imana ryaje riva mu kanwa kanje, rizomera ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ivyo ngomba, rizosozera ico naritumye. Wavyumvise? Imvura turayibona iragwa, n'urubura turarubona, ariko mu by'ukuri imvura ntishobora kugwa isi ireke kunyagirwa canke gutoha. No, imvura iguye sigura yuko isi iza kubora canke gutota, sorry. iratota ko ni imvura. Yesu nashimwe. Na shere canke urubura, n'urubura iyo ruguye ahantu impaka rurahasira amazi, rurahasiga amazi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Rero nguko niko ijambo ry'Imana rivuye mu kanwa k'Imana, iyo rije gusa Imana rirekuye. Iryo jambo ritegerezwa gushitsa ico Imana yaritumye. Ico Imana yaritumye, iryo jambo ritegerezwa kugira gute? Kugishitsa. Rishobora gusubira inyuma uko, no, bibaho. Rero niyo mpamvu dukwiriye gutahura amasezerano dufise imbere y'Imana, dutahura abo turi bo mu Mana, twitahure. Utitahura wewe, nta n'umwe azogufasha kugira ngo witahure, kuko Satani amaze kubona intege zawe, izo ntege nke nizo akoresha kugira ngo akugumane canke kugumye hasi. Ariko n'igihe ukwiriye ugahaguruka ukirabira muri Yesu Kristo, ukiraba mu ijambo ry'Imana rikakubera icirori. Kurya uvyuka mu gitondo ugomba ugenda ahantu canke mu bikorwa runaka, ukoga ukiraba mu cirori, mu by'ukuri ijambo ry'Imana rikwiye kubuko. Nturitahure n'ivyumviro vyawe, ivyo ugomba ku mutima wawe utahura bikunezera, ariko reka ijambo ry'Imana ribe nk'inkota mu buzima bwawe. Hama nimba arahubwira Imana ati mbabarira, ubwire ati mbabarira, ariko reka ijambo riganze mu buzima bwawe. Ureke kuguma wiruka inyuma y'abantu bariko barakinisha amarangamutima yawe, kandi ukabona
biriko biragutwara ngo Yesu nashimwe. Umwasi wawe uwo ari we wese ahava akaye, waba ari uwo mubana yaba ari uwahehe, nta n'umwe yacuze inkota ngo akugwanye wowe izogira ico imara, kiretse nimba utari mu ruhande rw'Imana. Ariko nimba uri umwana w'Imana, nimba kugoroka kwawe kuva ku Mana, kuva uyu munsi ibikugwanya, ibigurondera, ibiguhiga byose bishire mu maboko y'Imana. Ubwire uti Imana urugamba ndaruguhaye. Waravuze ko ata ntwaro, ata kigwanisho na kimwe cyacuriwe kungwanya kizogira ico gitwara. Runaka na runaka na runaka Satani yanteye muri ubu buryo n'ubu. Uru rugamba ndaruguhaye. Bahagurukije izi ntwaro zimeze uko, cyangwa ibigwanisho bimeze uko, izi weapons zimeze uko. Usengera muri iryo jambo, n'Imana izoreka tabara. Kuko urugamba si urwawe, ariko n'urw'Imana. Imana iguha umugisha. Bize muri ka kanya keza ko umuntu yifuza kwakira Yesu Kristo. Nimba utarakizwa, utarakira Yesu, ico gihe cawe kugira ngo wakire Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga neza ngo harahiriwe abapfa bapfira mu mwami Yesu. Yesu nashimwe. Rero ntaco bigusaba uretse kwizeresha umutima wawe, ukatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima, yapfuye ku musaraba wawe. Usabe ubugingo. Subiramo aya majambo ati mwami Yesu, menye neza ko wapfuye ku musaraba, uzira ibyaha byanje. Nizeresheje umutima wanje, atuje akanwa kanje kuri umwana w'Imana. Yesu, ndakwinginze amaraso wavuye ku musaraba ambohore. Yesu, ndakwakiriye mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uyu munsi ndahakanye Satani n'ibikorwa byiwe byose, ibyampuza nawe byose. Savye amaraso yawe ageza ntunganye. Futa izina ryanje mu gitabo c'urupfu, ice mu gitabo c'ubugingo. Uyu munsi mbaye umwana wawe. Uyu munsi nkeneye kukurera no kugukurikira ibihe byanje byo kubaho. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha nshuti mukundwa wasubiyemo ayo majambo. Ngira ngo ndakubwire mu ijuru hari impundu n'umunezero. Kuba ufise ingingo yo gusubiramo mu ijuru hari impundu n'umunezero kuba ufashe ingingo yo gukurikira Yesu. Rero urakeneye ahantu ho gusengera, urakeneye Eglise y'Impwemu kugira ngo ugufashe. Bakeneye kubatizwa mu mazi menshi, bakeneye kwiga no kumenya ijambo ry'Imana kugira ukurire mu Mana. Yesu nashimwe. Ukeneye gufashwa, urashobora kutwandikira ngaho tukakurongora. Ukeneye kubatizwa canke Eglise, turashobora kugufasha. Yesu nashimwe. Rero Imana ibahe umugisha mu by'ukuri. Kubera ntabantu ari Kirundi, amahirwe mfise canke umugisha mfise ni Bibiliya. Nayo ubundi kuba narisanze nande naratanguye kuvuga nk'abandi, ko ururimi iyo utaruvuga benshi ruragorana. Rero ndizera mwumvise somye canke uvuze ikintu umengo kitameze neza, muzoze murambabarira. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amasaha menshi, umwanya munini shikoreye ndawumara mu ndimi z'amahanga. Imana ibahe umugisha mwese bandanya kubana natwe mu biganiro byacu, kandi tubasaba kubandanya mubisangiza abandi, amagurupe yanyu, ku masitati yanyu, gupostinga ikiganiro cacu
nimba atanga rwanko ntacyo byo gutwara. Rero reka tuvugire Imana. Nawe udashoboye kuyivugira positiva, ntihazobura umuntu azogwa kuri stati yawe ikamufasha akagushingira intahe. Imana iguha umugisha wewe ugiye kubikora, namwe mwese mubikora. Data mu izina rya Yesu Kristo, ushimiye ndaguhimbaje, ngushimiye ku buntu n'urukundo rwawe. Habwa icubahiro rw'amasezerano yawe Mwami Imana y'amaha ibihe bidashira. Uri Imana, uri n'ijambo ryawe kugira ngo rishitse. Uri Imana utivuguruza, iyo usezeranye ikintu uragishitsa. Mana ndagushimiye ndaguhimbaje, kwaha icubahiro. Gushimiye ku isezerano waduhaye ko ururimi ruzohaguruka rutuburanye ruzokwigera rudutsinda, kandi ku bigwanisho bacuze kugira ngo batugwanye Mwami Imana bitazogira ico bitwara ku buzima bwacu. Niyo mpamvu sengeye buri muntu wese mu izina rya Yesu ariko arakurikirana Mana y'ibiganiro byacu mu izina rya Yesu, kugira ngo mwigirire neza. Muhemu wawe abandanye kuvugana nawe, anyengetereze mu mutima wiwe ano majambo kugira ngo abanze kuyatahura neza. So ukoze Mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ruhagarika imigabo n'imigambi, intwaro zose, ibigwanisho byose Satani ariko aracura kugira ngo abarwanye. Mu izina rya Yesu bihagarare, mu izina rya Yesu Kristo. Kamana ube mu ruhande rwawe, kuko ijambo ryawe riravuga neza ngo ko bimeze bityo tuvuge iki bisanzwe. Uri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Mana uri mu ruhande rwawe, ntawe urwanya. Urakoze Yesu. Dusengeye umuntu wese yafashe ingingo yo gukizwa uyu munsi, kugira ngo Mwami umurinde, ubandanye kumwiyereka, kuvugana nawe no kumwigisha, kugira ngo abashe gukurira imbere yawe ashimwa nawe ndetse n'umuba. Mana uzobukoze, mutahuze, umwereke inzira yahisemo, nkumira amwigisha, mukuze kandi mushize ububasha n'ubushobozi bwawe nawe, kugira ngo umurinde wa mubi. Mwami Imana, munsi y'amababa yawe niho tunasize kugira ngo umurinde. Urakoze Yesu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.